kirazira ko umukobwa avuza ingoma, kirazira kikaziririzwa, muga gutamba ntibibujijwe. Kubera iki kizira? Igituma kizira, murabona utu tuntu mpejeje gukora ko amabere. Aya mabere aya ibihimba by'ingoma barafise ingene babisigura nk'ibihimba by'umukenyezi. Ni kuvuga aha bahita mu kibenga. Mu kibenga no kuvuga ahantu bavuza umurisho. Umurisho nawo ufise umugabo. Mugomba kubibaza murabyumva. Bo aha naho akamubona ka urugori. Uru rugori muraza kubona ntitwashika mu ngoro y'umwami hariya. Turugereranya n'ubunyangari, ubudede umwamikazi yambara mw'izosi no mu nda. Aya nayo n'amabere. Ni ukuvuga umuntu afise amabere ntashobora kuvuza ingoma kuko aba ariko ariyivuza. Hakaba n'inda y'ingoma, hakaba n'umunege. Ngira muhora mwumva ururirimbo ruvuga ngo ngoma y'ikigwa ndamuzanye. Hama rero umwami amaze kuryoherwa yaca atangura uruhigi. Ubwo ruhigi akarutangura akarugira musi naho musi y'iki kigwa, musi y'igitanda, musi y'ikigwa haba hari umuntu wibanga akomeye yitwa umuhimbiri. Uwo muhimbiri nawe keshi uvuze umuhimbiri bacamba ko bumva umengo ni igitutsi. Yaba ari umuntu akomeye cyane wibanga, umwami atanguye kugira uruhigi ku mwamikazi nawe yaca atangura gukoma amashi. Akakoma amashi gose. Yari umwe? Yari umwe, yari umuntu wo mu gitsina c'umuhungu kandi akonye. Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukunda ibiganiro vya Abuja Hit TV. Ni sawa aho muri hose. Reka tubane tubashimira, reka tunashimira ni Imana yoyo ibandanya iduha inguvu n'inkomezi zo kubanira tuyikorera. Uno munsi ni umunsi mwiza cyane tugiye guhura namwe. Abuja Hit TV new location. Murabibona ko turi ahantu amazing, ahantu hatazwi, ahantu byadufasha umwanya kuhaza man. Byadufasha umwanya, byadutwaye igihe kitari gito kugira tuhashike, ariko byose tubikora kubwiwa wowe ukunda ibiganiro vya Abuja Hit TV. Remember kugira subscribe kugira ibintu byose, ama stories yose nagucike. Aha turi neza mu ntara ya Gitega. Hey my god, kure kabisa amajepfo y'igisagara ca Gitega. Ahantu bahita guta Mugishora. Aha turi mu Gishora, amajepfo y'igisagara ca Gitega. Aha hantu rero haragoye gushika, ariko naho biruko twagerageje kuhashika, twakoresheje ingufu zidasanzwe kugira duhashike. Aha rero ngo niki? Aha rero mubona ndababwire, nimone nambaye uku ndi mu bwami, ndi mu bwami, nje aho umwami
umwami yaba. Ndazi ko benshi murazi histoire y'u Burundi bwarigeze kugira abami turakeneye kumenya abami babayeho gute, byagenda gute, byari bimeze gute. Ariko kandi aha biravugwa neza yuko histoire y'ahantu aha mu Gishora biravugwa yuko ariho ingoma yakorewe. Ingoma buri n'ingoma niho zakorewe man. CK rero niwe ari kuri kamera, ndamusaba yuko dukurikirana ikiyago ankurikira kugira tubereke neza ingene abami bari babayeho. Ngaha rero nanjye ndije mu bwami, ariko imbere yo kwinjira mu ngoro y'umwami sinzi ingene bagira. CK bagira gute? Ntabyo nzi, reka twinjire dusabe yuko barafukama. Kumbe wowe usanga tufukamye ngaha, badufukame man. Ari mu ngoro y'umwami. Fuke kwa dufukama kugira twereka. Naco bavuga CK. Ntacyo bavuga. Reka rero tugende dushike ngaha kugira bigende neza cyane. Twashitse ngaha mu Gishora. Histoire yo ngaha musanze mu maja mu maki imeze gute? Naho umwami yahungiye. Aha naho umwami Mwezi Gisabo yahungiye. Abasi bagomba kumwica. Yahungiye avahe? Yaje ngaha ajava. Yaje ngaha abimuramvya. Kuko zari ingabo Kirima na Maconjo. Abo bari bande? Nukuvuga Kirima yari umuhungu w'umwami. Maconjo nawe yari umukwe wiwe. Umwe yagomba kwica se wiwe, uwundi yagomba kwica nde sebukwe. Haya. Umwami rero aravuga ati kanda babise. Umwami kweri nukuvuga Kirima na Maconjo bahenzwe n'abazungu bari mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ati genda utere so wawe. Nawe utere sobukwe nibo bariko baranyiganza igihugu cy'u Burundi. Baca baraza rero baca baramutera imuramvya, nawe acariruka mpaka arahungira ino mu Gishora. Ingabo z'umwami zabariye umwami ati ca hagati wiruke. Baca bica bamutama bihome, bibaza ngo bishe Mwezi Gisabo. Uwo mwami rero acatera ahunga gushika no ngaha. Niho yaza rero ahura n'umutama yitwa Nyabidaha, yavuka aho hepfo mu Bitoki. Aragiye inka nyinshi, acaramusaba ati ntabarunyegeze. Nyamutama ati je sindakunyegeza kuko sindakuzi. Nyamwama acarivuga izina ati je ndi umwami w'i Burundi nitwa Mwezi Gisabo. Uwo mutama kubera atari bwabone kuva akivuka ntiyari bwabone ikintu bita umwami. Aca yumva ubwoba, aca yibaza n'ingene ashobora kumunyegeza kuko yamusanze ahantu aragiye inka kandi inka nyinshi. Aca mushira hagati mu nka nyinshi, aca arayobora, zimwe zigendera imbere izindi zigendera inyuma. Izagendera inyuma kwari kugira zigende zirazimanganya, no kuvuga amakanda, ibirenge. Kuko abasi mu kumurondera umwami bakoresha amacumu, imiheto, imbwa, ubuhiri. Izo mbwa nazo nizo zagenda zirumviriza, ziramotereza aho yaciye. Niho rero uwo mwami yacaza ngaha, uwo mutama mushikana ngaha. Ariyumvira ati none gahe je uyu muntu ndamunyegeza gute? Ninamushira mu nzu za kera nkizi, murabona izi inzu y'ingoro y'ingoma, ingoro y'umwami, ingoro y'abakevyi, akazu ka Kiraga. Izo n'ingoro ziri ngaha? Ni ingoro ziri, muraza kuzibona. Ati ninamunyegeza mu ngoro nkizi, baramusangaye, bamwice naje bace banyice. Bico ni kibazo. Bo ariyumvira ati je none no munyegeza gute? Acabaza abahungu biwe babiri, uwo bita Bwayi na Nabikuku. Nyabahungu ati inge turabingene twomunyegeza. Kubera kera murazi ko bimburira mu bigega vy'amasaka, ivyo murabizi. Baca biga ingene bokura amasaka mu kigega. Baca barondera igiti umwami, ibiti bibiri umwami yuririrako, acaja muri ico kigega c'amasaka. Baca bagitobora udutoboro tubiri, kamwe azorabiramwo akandi azokumviririzamwo abasi bariko bararengana. Ico kigega rero kugira imbwa zije ntizize kumva ubwako bw'umwami ahantu ari, baca bagisiga amase, bakizimbuza amase y'inka kugira za mbwa nizaza zababasi ntibaze kumva ubwako bw'uko umwami rega yaramota. Zambazi za mpuzu ziwe baza barosa yaramota haciye. Niho rero byaca bigenda uko abasi baraza bashikira kuri wa mutama ati nta muntu yotwereka umwami kugira bace bamwica. Nyamutama kubera atamenya umukunzi, atamenya n'umwasi, arahakana.
baca baduga akagasozi bagenda ahantu bita mu Ruyiga, ahantu bita mu Bweru. Niyo Zikerekana nkaza akagasozi aha nyine urahabona aho baduze kuri ako gasozi baja ahantu bita mu Ruyigi bita mu Bweru. Hamara mu nyuma haza ingabo z'umwami. Naguciriye aha neza umwami yaba umutama yanyegeje umwami yaba amajaho ingaha ntibari bwaze ngaha. Murabona ibitoki biri hajya hepfo, muca twegereye ngaha muraza kubibona ahantu hari ibitoki aho uwo mutama yamunyegeje yaba. Ni ukuvuga hari kera yaba muri ibyo bitoki. Aha hepfo ni ruhande y'iki kigabiro nyene niho yaba rero aha muri ibyo bitoki. Rero nababwiye yuko mu nyuma haje ingabo z'umwami z'ukuri zishikira kuri wa mutama ati twe turi ingabo z'umwami, twagomba tubone ikiziga cy'umwami kugira tumushingurane iteka, kuko murazi kera umuntu akomeye mu kumushingurana iteka baca batera igiti bita umumanda. Nayo ubu murabona bagira amakaro, bagira ibintu by'ikizungu. Umuntu abayabaye nawe barunda ko ururundo rw'amabuye muga yaba ari umutware. Hanyuma rero uwo mutama arabahakanira kuko n'ubundi ntiyamenya abasi n'abakunzi, ariko umwami kubera yari yamenye amajwi y'ingabo ziwe, yumvise bo babandanije acaca mu gatoboro kamwe ahamagara wa mutama, atabona biwanje uko nyene, atabona biwanje. Nyamutama araca arabakurikira acatuma babahungu biwe babiri Bwayi na Nabikuku baca barabahamagara abahungu burya uwo mutama. Ati mutama yitwa nde? Nyabida. Abahungu biwe babiri nawe Bwayi na Nabikuku. Murantegera? Baca baragaruka rero izo ngabo ziwe kubera bari yatigaruka. Zigarutse uwo mutama cibabwira ati nimurindirire ngaho. Baca barindiriraho. Vya biti bibiri bashirako kugira umwami aje muri ico kigega nivyo baciye bazana abo bahungu babiri Bwayi na Nabikuku baca barashira kuri nyakigega. Umwami rero acarururuka, za ngabo ziwe zica ziramufata baramuterura bamutambisha. Uwo wari umugwi umwe, uwundi mugwi ugira kabiri kurira bararira kubera ikigumbagumba bari bazi ko yapfuye kera. Bamwe bararira abandi bakamuterura bamutambisha. Umwami rero abibonye uko acavuga ati ko bigenze gutyo ngoma ndabacemwo imico kune, acamwo ingabo ziwe imico kune. Umugwi wa mbere kurikira babasi hiyo mu Ruyigi mubicireyo ntibagaruke kungura kuko nashitse ha mu Gishoro. Umugwi ugira kabiri genda Muramvya munzanire Karyenda na Rukinzo. Murazi ko arizo ngoma zagira iki zagendanira umwami, zari zifise ico zisigura. Zari ingoma zibiri, ariko izo ngoma zibiri iyo bita Karyenda yari ingoma nka kurya bavuga idarapo rya Repubulika y'u Burundi, aho umwami agiye kurya perezida akurikirwa n'amadarapo. Ni ukuvuga aho umwami ari Karyenda niho yaba iri, aho umwami ari Rukinzo niho yaba iri. Rukinzo nayo yari ingoma ivuga umwami yibambuye. Kwibambura kwa rukugira iki bavyita kuvyuka, ubu bavuga kuvyuka muga ku mwami kwari kwibambura. Nababwiye ko wari umugwi ugira kabiri atumye baje kuzana za ngoma zibiri yasize Muramvya Karyenda na Rukinzo. Umugwi ugira gatatu yavuze ati ubaka ingoro je hanashitse, ingoro y'abakevyi, ingoro y'umwami. Abakevyi barabaki, ni kuvuga abakevyi uno munsi tubita ababoyi. Mu kico gihe abakozi bo mu gikoni barabakevyi ku mwami. Ku mwami baca bitwa abakevyi. Abakozi bo mu gikoni babita ababoyi, muga kera babita abakevyi. Nenda abagabo mu gucura gatatu wari umuco ugira gatatu w'abakevyi. Wa kane ubwa mbere nabwiye ko umuco wa mbere yawurungitse hariya mu Bweru kugira babase ntibagaruke ngaha. Umuco wa kabiri awurungika kuzana Karyenda na Rukinzo nababwiye. Umuco wa gatatu awubarira ati ubaka ngaha ingoro y'ingoma, ingoro y'umwami, ingoro y'abakevyi, akazu ka kiranga. Akiranga no kuvuga umupfumu. Umugwi rero ugira kane nawo rero yawurungitse i Muramvya kuzana iki
kuzana inka zibiri kugira ngo umwami ashimire wa Mutama Nyabidaha yamunyegeza. Inka zibiri nziza z'akarorero zo gushimira wa Mutama Nyabidaha yabaho hepfo yamunyegeza. Reka roza nka bazizana barazishikiriza wa Mutama. Umwami ati ngaha bari bamaze bari batangiye kubaka ngaha. Bari batangiye kubaka. Barazihaye wa Mutama ati ngaka gashimwe kawe. Imwe yari imfizi, iyindi yari inyana. Imfizi yitwa Ruciteme, inyana ikitwa Murimiko. Nyamutama barazimushikiriza. Yo mazina ninde yazize? Yari afise icyo asigura. Ni ukuvuga Ruciteme. Canke n'umwami nyene yazitiriwe uko. Ni ukuvuga nabwiye ko zari inka z'akarorero. Zari inka z'akarorero. Ruciteme murumva ko harimwo gutemerwa, yari imfizi, kwahirirwa. Murimigwa naho muravyumva. Kandi Ruciteme yari imfizi, yigera ija mu ruhongore ngo bayishira ahantu ngo izoguma aha. Muga Murimigwa yari imvyazi, yaguma ahantu, ariko Ruciteme yaguma yiyerereza mu murara w'amasaka. Niko vyari bimeze. Bimaze kugenda uko rero wa Mutama Nyanka barazimuhaye, kuko yari asanganwe izindi nka nyinshi. Acakoranya umuryango ati je naho umwama ngabiye, je sinshaka kuguma ndazitunze, reka tuzige inyama mugi nshato zazo tuzikanisha ingoma. Bahera kuri Ruciteme barayirya. Dore subira inyuma gato naguciriyemwo iyo migwi ine yose ivyo umwami yatumye byose barabitoye kurya natangwe bariciwe mu Ruyigi, za ngoma zirazanwa uko nyene babasi biciwe mu Ruyigi, za ngoma zirashika, za ngoro zirubakwa, za nka zibiri. Ni ya migwi ine nyene nababwira. Mutama ati inka nitwozitunga, reka nitwozitunga, reka tuzige inyama, mugi inyama zirahera, mugi nshato zazo tuce tuzikanisha ingoma. Bica bigenda uko. Ngira muhora mwumva umugwi bita Ruciteme i Bujumbura n'iyindi batazira Murimigwa bisunziza ingoma ziri ngaha mu Gishora. Bica bigenda uko. Inshato rero zizo nka zibiri baca bazikanisha ingoma. Izo ngoma rero zari zijejwe iki? Ni za ngoma zavuga kera ku muganuro mu kwi12 umwami ariko arahezagira imbuto, kandi izo ngoma zavuga rimwe mu mwaka, haba ari mwijoro gusa. Ku muganuro no kuvuga hariho ikintu bita umuganuro, umwami ariko aribukiriza ko irima ritanguye. Ico bita irima niwo bita umuganuro. Umwami agahezagira imbuto, abanyagihugu bagaca bagira iki? Bagaca barima. Nyangoma rero kuva 1903 zikaba zikiri ngaha mu Gishora. Ijana irenga zikaba ziri ngaha mu Gishora. Beshi rero turazibona nyene, mbere tugomba tuje kuziraho. Reka tugende turavugana. Izo ngoma rero beshi baranatangara ati none gushika n'umunsi ko zikiri mu Gishora vyagenze gute? Imyaka irenga ijana zikaba zikiri ngaha. Baratangara igituma izo ngoma zikiri ngaha. Murabona ubwa mbere bariciye bazitwara aho kuri mize ingo injira, baciye bazitwara kuri mize nationale. Muga umushikiranganje acaranka ati izo ngoma nizije hariya mu Gishora. Kubera iki? Kubera ariho hari wa Mutama Nyabidaha yanyegeza umwami akahakirira, ko karagashimwe rero umwami yahaye uwo Mutama akamugabira inka zibiri. Nizo ngoma reka zice ziguma aho mu Gishora. Iri muri za zindi bubaka. Iyi iri muri zimwe bubaka, mugabo iyi buri myaka ibiri tuza turasubiramwo dusubira. Mugabo hariyo muza kubona ingoro y'umwami. Yoyo jeho ndi wavuba, ndi mu myaka 42. Ngira mwabonye Mutama yariko aravuza ingoma afise imyaka 72. Nawene yavutse iyo ngoro yubatse, nawene ntiyabonye ingene yubakwa. Za ngoma ngira Ruciteme rero ngiye. Ruciteme ni Murimigwa nayo niyi. Iyi ni muri za ngoma kabisa. Izi ni original izi nizo ngoma za. Apana kuvuga ngo bijya basubiramwo. Oya. Nukuri izi nizo ngoma mu gihugu cy'u Burundi kizima. Ngira muramwumva n'abaririmbyi bahora baririmba ngo ingoma ngo mu Gishora wa muririmbyi yaririmbye. Murazi umuririmbyi yaririmbye ariko avuga ivyo ngaha. Yaraje ngaha turamusigurira, turanazimwereka, arazifotora.
izi rero muzozisanga mu bitabo byinshi byo mu Burundi mbere no hanze n'ingenzi ziva hanze ziza zizanye ibitabo. Ushaka kumenya akazi k'izi ngoma imwe yakora iki iyindi yakora iki? Ni ukuvuga izi ngoma zavuga rimwe mu mwaka gusa, zavuga ku muganuro mu kw'icumi-na-kabiri agira hezagira imbuto, agomba hezagira imbuto, ntizasubira kuvuga, zaca ziguma ngaho. Ego uwazivuze yitwa gute? ni ukuvuga ico gihe bari basogokuru kandi n'ingoma zitandukanye n'izi tuvuze ubu, ni ingoma zirezire kuko basogokuru bari barebare. Izi tuvuze ubu ni moyenne, ni zigufi muga yoyo n'ingoma ishobora kuba ipima nk'imetero n'inusu, kuko basogokuru bari barebare baranwa ubutsima imyaka 114. Sike, urumva iyo myaka we Sike? Imyaka 114. Yego. Ntawe uzivuza. Oya. Zikirazira ko ziguma ukunyene. Murabona complainit. Oya. Murabona n'amabere yazo aratandukanye. Bayita amabere. Aya n'amabere. Reka tuje ko hanyene tutarajya mu bindi. Mvugana n'ingoga turacari ku ngoma. Cyaka umusigurire ingoma ibizira by'ingoma. Kuko ari bavuga ati ngo kirazira ko umukobwa avuza ingoma, kirazira yuko sinzi iri bikibizira ku ngoma. Reka n'ubugesera kirazira ko umukobwa avuza ingoma, kirazira kikaziririzwa. Muga gutamba ntibibujijwe. Kubera iki kizira? Igituma kizira, murabona utu tuntu mejeje gukora ko amabere. Aya mabere aya ibihimba by'ingoma barafise ingene babisigura nk'ibihimba by'umukenyezi. Ni ukuvuga aha bahita mu kibenga. Mu kibenga ni ukuvuga ahantu bavuze umurisho. Umurisho nawo ufise umugabo. Mugomba kubibaza murabyumva. Bo aha naho akamubona urugori. Uru rugori muraza kubona ntitwashika mu ngoro y'umwami hariya, turugereranya n'ubunyangari, ubudede umwamikazi yambara mw'izosi no mu nda. Aya nayo n'amabere. Ni ukuvuga umuntu afise amabere ntashobora kuvuza ingoma kuko aba ariko ariyivuza. Hakaba n'inda y'ingoma, hakaba n'umunege. Ngira muhora mwumva ururirimbo ruvuga ngo ngoma y'ikigwa ndamuzanye. Ku kigwa cari igitanda c'umwami. No gitanda c'umwami hari ingoma yavugira, benshi rero bapfa kuririmba ivyo bintu batazi n'ivyo ari byo. Istari iraryoshe cyane. None hanyene reka tuje mu bindi. Ariko nshaka kumenya hanyene ibindi bizira ku ngoma n'ibiki? Turekaye n'umukobwa. Ibindi bizira ku ngoma nka twebwe turiko turabaza ingoma. Kirazira yuko umwigeme aza ahantu turiko turabazira. Kirazira kikaziririzwa. Kubera iki? Hari ubuntu mukora kubera cyangwa ni ibinyera basigura? Oya sivyo. Kubera umwigeme ashobora kuba ari mu bihe vyiwe amaze kuza turiko turabazira. Ingoma tumaze kuyikana ikimeneka. Ivyo rero ni vyo experience. Ni kweli kabisa. Okay, tugende rero mu bindi turabe ngore babayeho. Ndabona ni hatari kweli. Musanzwe aha mu rugo habera iki? Ho kwanza kwinjira kuko je ndiko ndinjira hari indani uyu yambwiye ngo barafukama mbere yo kwinjira nivyo. Rega ibintu byo ngaha aho bitangurira hajya mwahereye hajya bahita ku nama hamwe wavuga ngo bari kurafukama. Umaze kwinjira aha naho ni mu ntangaro. Urazi iyo ntangaro ico yari jeje ni ukuvuga umwami ariko aragirisha inama yayigirishiriza ngaha aha nyene aha. Bizwira yuko umuntu kwinjira arafukama ariko? Oya ntiyapfukama ariko avuye mu ntangaro yatera yinjira ngaha mwirebe. Ariko ngaha carazira ko winjira umuntu yinjira hari uko arose uruhusha mu ntangaro agaca yinjira ngaha mwirebe. Aha rero nka kurya bavuga muri presidence. Aha ni muri presidence. Ni mwirebe kuko kugira winjire mu ngoro y'umwami. Caisse royale. Kugira winjire mu ngoro y'umwami wabanza gukoma amashi. haba hari indira, hari umusoda
n'ubundi umusoda aha muga ico gihe babita abarinzi kuko abasoda nabo mu kwinjira rero warakoma amashi akoma amashi aguhaye uruhusha yego bakoma amashi uko nyene bakoma amashi uko nyene hama rero ugaca utera winjira mu ngoro y'umwami. iyi rero ni hagiye batubwiye yuko aha ni mu ngoro y'umwami original. Aha ni original n'ukuri. Aha ntibarigira bahindura. Umva hubatswe uku nyene. Aha hubatswe uku nyene. Nababwiye ko nujya Mutama afise imyaka 72 ntazi iyi n'ingene yubatswe. Iyi foto mutubona ngaho. Iyo ni ya Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo. Wa Mutama yahungira ngaha. Wa mwami Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo. Une Mwezi Gisabo. Ewe yari Mwezi Gisabo. Niwe mwami yibera ngaha. Mwami yibera ngaha. N'umutambukanyi wiwe. N'umutambukanyi. Ko agafoto k'umutambukanyi wiwe katabona. Oya agafoto k'umutambukanyi wiwe ntikashoboye kuboneka. Ngaha nahanyene. Nahanyene mu rugo y'ifoto. Yafotorewe ngaha nyene ahagaze ngaho. Aha rero aha naho muri rero ngaha ni mu ngoro y'umwami. Turi mu nzu y'umwami. Sinzu. Turi mu oya rega sinzu. Ubimaze kuja ibwami ikirundi kica gihinda. Aha ni mu ngoro y'umwami. Aha ni mu ngoro y'umwami rero. Byo kubivugisha ngo mu nzu y'umwami. Nukuvuga aha iki ni cicaro c'umwami. Icicaro c'umwami kazi. Icicaro c'umuganwa mukuru. Umuganwa mutoyi ngaha. Aha. Nukuvuga umwami agomba kwicara yicara aha. Umwami kazi akicara aha. Umuganwa mukuru akicara aha. Umuganwa mutoyi akicara aha. Aha naho mubona ngaha. Hariwo cayibaza ati none umwami yarota. Uyu mwami ntiyota. Aha ikintu bahakorera bahacana utwatsi bita imibavu. Baducanyiro ngaha camota nk'amaparufe. Ubu je ndiko mvuga gucana muga ntibavyita gucana. Bavyita konsa. Konsa. Mvuze gucana no kugira bavyumva. Muga ico gihe bavyita konsa. Aho inyuma yanje naho aka kadirisha mubona bakita akadirisha bita indoregwamwo. Indoregwamwo igihe umwami agomba kwibaka no kuvuga kuryama. Kuko umwami ntiyaryama n'umwamikazi bavyita kwibaka kwibikira kwibaka. Igihe umwami agomba kwibikira. Aha niho bacisha itabi rimwe ry'amazi ry'injojo. Ngira muraryumva cyamwarari. Ari itabi ry'amazi ry'injojo rimwe bashira mu zuru bagaca murabizi none baricisha aha bakarihereza umwami hagomba hagire yuko yibikira. Aha naho rero aha naho umuntu avuza inanga yateramisha umwami kugira umwami abararyoherwa acura inanga nyene agacuraranga. Aho inyuma yanje naho niho rero bashira za mbuto ya masaka bwa buro bya bisabo bya biseke byakunze ibi vyose ni original. Yewe ibi imyaka ingoro imaze ngira murabona ko byafufiye kandi nta kandi kazi bikora. Ibi no kuvuga ni vya kera gose. Ani wabika imbuto z'imiceri. Imbuto bazi amasaka nta muceri. Nta miceri yaba. Yarama imiceri ni yavuba uburo. Amasaka uburo iyo miceri ni yavuba. Kubera rero urazi kera nta masahani yariho. Umwami mukuru imboga yari isahani baca bayita rero umubehe umwami. Umubehe niyo sahani umwami yacariramo. Hata sahani zariho oya ariko inkoko itaragira gukorako. Haha ukoze kwingangura ndarindira ndababarira ngaho. Aha naho rero aha umwami yarira ubutsima mu nkoko itagira ibara. Umwami akeneye naho kunwa ya nzoga y'amasaka n'ubuki. Hariho urwato umwami yanweramo kandi urwato rw'umwami n'urw'umuganwa ntibanwera hamwe cyarazira. Ntare rugamba yanwera muri ico nyuma. Mwezi Gisabo. Ntunjane muri Ntare rugamba. Mwezi Gisabo. Yari inshuti mugabo. N'umuryango umwe. Umuganwa nawe agaca anwera ngaha.
ariko barabasanze hariya cyangwa barabazanira barabashira ngaho. Hariho rero ico bita inzoga y'inturire. Ya nzoga y'inturire yaba ari inzoga y'amasaka n'ubuki. Ibwami niyo nzoga y'abitonyi. Iyo nzoga nayo baca bayishira ngaha, inzoga y'amasaka n'ubuki yacija ngaha. Aha naho rero mubona aha havyagira umuntu bita umuteramyi. Umuteramyi yari umukobwa yari umuhungu? Umuteramyi ni ukuvuga jewe sindamenya neza ico yarimwo. Ico nzi n'umuhimbiri muraza kuvyumva n'uwo bita muja w'ibwami. Muhimbiri? Muravyuhinge ni bukewe. Aha rero uwo muteramyi yaterama imisi 30. Imisi 30 ateramiye aha. Imisi 30 heze yacagabirwa inka zuzuye akabande, agacapa ngaha, agaca haza uwundi muntu aza guterama. Uti none iyo misi 30 bayimenya gute? Hata amatelefone yari, hata amasaha yariho, none bayimenya gute ku misi 30 iheze? Barafata utuntu bagafundikanya utuntu bagafundikanya. Burya basokuru bari bazi ubwenge. Uko umunsi uheze bakuramwo kamwe bashira ahantu. Tumaze guhera twose acamenya ku kwezi guheze. Ino naho rero hari aho umwami yabika ibigwanisho bita mu cyumba c'amateka. Ivyo bigwanisho ariko nino nyene niho yarara. Umwami ntiyaryama yaribaga. Niho yibaga. Mbabari ikirundi ni ata. Igiro ni yangangura. Yangangura. Iyi rero yahana bagararije ibibwami, umuntu yakoze ikosa bashira kwizosi. Bagaca bakerura umutwe ugacukorokera hasi. Iyo ngangura niko byari bimeze. Umuntu yagize iki? Yakoze ikosa muga ibwami. Yakoze ikosa ibwami. Iyo ntiyari yo guhana abantu bo hanze, yahana bagararije ibibwami. Iri naryo rero kasi icumu. Erega igaba n'icumu biratandukana. Hariho icumu riba ari ryo guhiga. Igaba naryo ni ry'amahoro. Rimwe umwami yitwaza ari hamwe ku nama ariko aragirisha inama. Hageze kwava ku nama agacaje harya mu ntangaro agacagirisha inama. Aha naho rero ni hamwe umwami ikoza niki? Izi ni za mpuzu z'igiti. Ijambo nyine twabonye ifoto yiyambariye. Za mpuzu z'igiti murazibona za kera. Mbega iki ni igiti cyitwa gute? Iki umumanda. N'umumanda. Mbega ibiti biracyariho muto? Yo ndabikwereka biriho nyene. Iyi nayo yari mangu yo kuzikoma. Kandi yari special kwera gusa. Yewe yo ni mangu yo gukoma za mpuzu. Sawa. Aha naho rero ni hahandi umwami n'umwamikazi baza kuryama. Kugira ndakubwira ikirundi wumva, ndakubwire ko ari kuryama. Ariko je simvuga ko baza kuryama naho ndayibuze uko baza kwibikira. Utu tudede mubona. Ninga barakwiga. Yampaye isuka aha ni hanini. Utu tudede mubona. Mbere ubu ndahinduye sinza ndavuga ngo utudede mvuge mu byo jewe menyereye ibwami. Ubu bunyangari mubona nubwo umwamikazi yambara mwizosi no munda. Uburo bwari bufise ico busigura. Igituma umukenyezi kizira ko avuza ingoma. Naberetse yuko naberetse igituma ubu rero ico bita amabanga yabubatse ku mwami. Ntibavyita amabanga yabubatse, bagwita uruhigi. Igihe uruhigi rugomba rutangure, umwamikazi yabwira injoreka ati kura amavuta mu giseke. Injoreka igacikura amavuta mu giseke. Ahari harimo amavuta. Ubu hari intake agahama. Hama rero injoreka igacisiga umwamikazi agaca asiga umwami. Ahejeje musiga umubiri wose. Hama rero umwamikazi agaca atangura gukorakora bwa bunyangari bwo munda no mwizosi. Ubu sinzi ingene bavyita. Kwaba ari kugira iki? Kugira umwami aryoherwe, kugira uruhigi rutangure. Amabanga yabubatse uruhigi. Hama rero umwami amaze kuryoherwa yaca atangura uruhigi. Ubwo ruhigi akarutangura akarugira musi naho musi y'ikikigwa, musi y'igitanda, musi y'ikigwa. Habarayo umuntu wibanga akomeye yitwa umuhimbiri. Uwo muhimbiri nawe keshi uvuze umuhimbiri bacomba ko bumva umengo ni igitutsi. Yaba ari umuntu akomeye cyane wibanga. Umwami atanguye kugira uruhigi ku mwamikazi nawe yaca atangura gukoma amashi.
agakoma amashi gose. yari umwe yari umwe, yari umuntu wo mu gitsina c'umuhungu kandi akonye. Agakoma amashi ni ukuvuga gukona yaba ari umuntu adashaka kurangura amabanga y'abubatsi. Agakoma amashi kandi yakoma amashi azaravuga ati ganza sabwa. Utama ino ariko arakora akazi. Umwami ariko arabandanya uruhigi ku mwami kazi. Hama rero uko akoma amashi yananga naho hariya igumivuzwa. Umwami nawe ariko aragira uruhigi. Ahejeje kugira uruhigi, umuhimbire ntiyasaba gukoma amashi. Niyo yamenya gute ko bahejeje? None ntiyavyumva, ntiyari erega yaravyumva. Niko vyari bimeze. Iyo ni histoire y'ibwami kandi nta uwo ari we wese azobikubwira uko niko vyari bimeze. Umuhimbire yari umuntu wibanga cyane. Ivyakera nta muntu yobishobora. Kuko abakera bari bafise ibanga, barihangana bikomeye. Ino ahantu twaca tuja murabona hariho ahantu rero umwami yotera akazuba. Aro yahotera akazuba aca bahita ku musezero. Yahotera akazuba yicarira ngaha. Kenshi yicara nka sangahe? Izuba isaha umwami yaza kotera ko akazuba saa 3 izuba riserutse. Yotera akazuba akabari naho rero yagira iki yahindurira amategeko aremera abanyagihugu. Yayahindurira ngaha amategeko aremera abanyagihugu. Yaca hamagara umuganwa mukuru. Ivyo yumvise hariya yabihindurira. Abatazi umuganwa tubibutse, abatazi umuganwa ni abana b'umwana. Umuganwa yaba ari umwana w'umwana. Umwana w'amaraso akomeye kandi w'inkundwakazi. Kuko hariho n'abandi mbega bamenya gute ko aho nyene tuki ku bana bamenya gute ko ari umwana w'umwana. None umwana kuko urazi impamvu yakubagije ko baravuga ati ngo mpaka avuke ngo ni imbuto zirike kandi umwami yabira ahashakiye uwashakiye nivyo. Umwami baramuzanira uwo yabira. Amumufasha wiwe baramuzanira uwo yabira kandi umwami umuntu yabiriwe n'umwami nta wundi muntu yamwabira carazira. Carazira ntiwahirahira ko byari bimeze. Rero naho aha ni kwa Kiranga. Ku mupfumu kuko umwami yaba ari kumwe n'umupfumu niwe yamupfumurira. Turakwiye kwinjira nta ngorane ngaha bidufashe. Ya ntibikirimwo. Aha rero bigufashe sindimwo. Raba inyagara yakoresha. Iyi nayo yari inkono ya Bigombo. Bigombo niki? Ni kuvuga igihe umwami agomba kuragurirwa. Ni kuvuga bamubwire Kiranga. Umupfumu niwe Kiranga. Hariho inzoga ngaha bashirayo ngaha bagashiramwo n'umuti. Niyo umwami niyo Kiranga rero yakorerako hageze ukaza kuragurira umwami. Vyabishegu hageze ko biza ngaha vyabihweba. Murazi kera umupfumu ibishegu koze byari biri. Erega kitagisiguye wasiguye abandi ariko ibishegu ntibisiguye n'ibihweba. Ni kuvuga ingene bimeze kera umupfumu ntibamwita ko ari Imana mugabo bamwita nk'intumwa y'Imana. Iyo umuntu yabuze itunga yaca agenda ku mupfumu. Iyo umuntu yabuze abana yaca agenda ku mupfumu. Ibyo navyo ibishegu aha turacari ku histoire muraza kuvyumva mu nyuma. Reka tubandanye muga nta ngorane. Muravyumva mu nyuma. Hama rero ikindi naco ngaha nta wundi muntu ari kureka kwinjira. Oya yari umwami gusa. Yari umwami gusa n'umupfumu wiwe na Kiranga wiwe. Ikindi naco hariho aho umwami yumviriza abantu bamuvuga nabi. Aho umwami aho yumviriza abantu bamuvuga nabi. Uko igituma urazi kera hari abantu bazira ubusa. N'ubu hariho n'abantu erega bazira ubusa. Umwami rero aho yaza kumviriza bamuvuga nabi ni hariya. Yumviriza hehe hamwe mu ntangaro. Urana ko yicara urana ko hinyegeje cyane. Yumviririza ngaho abantu bamuvuga nabi.
kandi rero ntibamenya ko ari ngaho. Oya ntibamenya ko ari ngaho. Hamara yumvise bamuvuze nabi agaca ahamagara umuganwa ati mbarira ko bamwe bamvuga nabi. Umuganwa avuze ati ntawakuvuze nabi kubera yaba ari umwana w'umwami. Yaba atari umwana w'umwami yaca amucisha ko yangangura. Yaca amukura ati genda uzopfa wangara. Aha naho rero aha ni ya muri ya ngoro y'abakevyi. Bababo oya ntabayaye. Ntabayaye babaho. N'abahara baboye. Kuvuga ku muhungu n'umukevyi. Ku mukobwa n'injoreke. Yego harya naho aho hari kwa muja w'ibwami. Kwa muja nawe ni umuja w'ibwami nawe yari umuntu nyene avuza nk'isifre hageze yuko inama itangura. Iyo sifre ivya kera vyari bigoye. Yari umuntu yasuka ivyo bijubu. Iyo cari nk'ikimenyetso yerekana yuko inama igomba itangura agaca atambaye hamwe mu ntangaro. Akaza ari gusa kuko Imana yamuremye. Nini mbe kwari ukuza atambaye gusa. Hari n'ibindi yagira. Yarihagarika harya umuntu hagati. Mugati uvuze kwihagarika hariho umuntu aca yibaza ati gusoma mu kirundi kwari gusoma. Inama igaca itangura itevye yagira uko nyene. Nera bose bataje. Oya yaraza ryari itegeko. Niko byari bimeze. Utwenze ingangura yacu ikora akazi. Baca bagukura kwizose. Ngwaho. Nayo wabonye. Aha naho rero aha rero ni mu ngoro y'abakevyi. Rwa rusyo bakoresha nubwo urusyo rwa kera bitagwa murirwe munsi yo zatanguye kera nubwo oya nta na kimwe basi uko nyene akavuga n'amajambo bararirimba ngo ndabusya ndabukoze iki ariko nuko we utari ntibaba bameze gutyo ba urusyo bararufukamira niko byari bimeze. Ndabusya. Aha naho rero niho bakoresha bakinjikira indya z'umwami ngaha. Hamaro zihiye bagaca bazishira mu giseke ngaha ku gaserama. Zaca ziva ngaha zija ibwami hariya. Nukuvuga rero abaganwa naberetse ahantu bicara ku ntebe zabo mu bw'uburaro bwabo baca barara ngaha. Hariya mu ngoro y'umwami harara y'umwami n'umwamikazi mu bw'uburaro bwabo baca baza kurara aha. Nta matera zariho. Abaganwa babiri barara aha. None ntibarenga. Oya bari babiri. Abaganwa bari babiri kuko erega abaganwa bari benshi muga hari abaganwa b'inkundwakazi. Abaganwa bakomakomeye baba ruguru. Abandi babayabaye. Nkakujya bavuga ati none ashaka kurongora yacaja. Inde? Umuganwa. Aha ntibaharongoreye. Oya kuko aha barara abakevyi baca barara ngaho hasi. Aho n'abahimbi musi y'uburiri kuko igitanda c'umwami ni kigwa. Igitanda c'abaganwa n'uburiri. Igitanda c'abakevyi ni kirambi. Bari bakomeye. Bacita ikirambi. Byari bitandukana hari bitatu. Ikigwa, uburiri, ikirambi. Muga byose byitwa ibitanda. Sarakayaga keza. Haro nuko nyene byari. Ama rero tugaca tubandanya. Hariho rero iyindi sekuro. Aho yogira. Niyo tugiye nyene. Iyi nayo ni sekuro inganya imyaka na za ngoma zibiri Ruciteme na Murimigwa. Irarenza imyaka 100. Irenze imyaka 100 iyi. Tugiye rero aho umwami yogera. Muga tutarashika aho umwami yogera hari ahandi hantu bashira inzoga ngaha. Aya bashira inzoga ngaha. Bagatondeka umurongo gutya. Hamwe bajeje kuzitondeka baca bahonja inzoga iryoshe bakaca baza kwicanganya n'inturire hariya. Hama mutamba je ndakubaza aho nyene tutarabandanya kugira duheze ikiganiro cyacu. Bishaka kumenya aba kubera iki
imico iyi mico itagira bandanye kubera itabandanyije gushika kuri no minsi twibane murakoze cyane murakoze cyane nukuvuga ingene igituma imico itabandanije ibintu by'ikirundi biragoye kugumamo cyane guko n'ibintu biraruhisha biraruhisha ibintu by'ikirundi ariko umuntu ahamagaje inama gacarambura impuzu zose agenda ari ndetse n'ibyo nk'uwozana zijya mpuzu z'igiti bambara kera ukabarira abantu bungo zambara mana yanje yo kubwira ati pfumunyica uwozana bwa butsima bw'uburo bwa butsima bw'amasaka amenyereye kurya cakirobeke ni ubutsima bugoye kandi bufise akamaro ariko buragoye kurya nta kanovera nk'ivyo abubu bamenyereye kurya usanga ntibisa mutaho tuko turavugana bya ntare rugamba mwezi gisabo sorry mwezi gisabo mwezi gisabo yari umwami wa kangahe nukuvuga ingene byari bimeze hariho ntare rushatse cyambara ntawe hariho ntare rugamba hariho mwezi gisabo ariwe tuko turavuga ariwe turiko turavuga ntare rushatse cyambara ntama bari bane ntare rugamba bari bane mwezi gisabo bari bane mutaga niko bimeze bari bane hama kubera iki histoire zagume zirabare uyu abantu bandi batatu ni kuvuga ingene bimeze abo bami bose barafite ico bakoze mu gihugu ntare rushatse yataziriye igihugu cy'u Burundi ntare niyo yazanye izina ry'u Burundi ko ryitwa Burundi ntare rugamba nawe nakatagize mu kwagura igihugu mwezi gisabo nawe arakigwanira amagogwa ngira ngo sinzi ko mwama mwabonye ifoto ziyo yarakigwaniye aragira gute arakubitwa bukuguru baravuna ngira ngo emwe bakoretse amagogwa yagowe mwezi gisabo karagahomera bunwa aha baracibwa n'amande uruburi inka ngo rihinka iryo rya Bujumbura ryose yaramande nukuvuga mwezi gisabo yaragowe amagogwa menshi igituma rero histoire ya mwezi gisabo iguma igaruka cyane gusumba histoire za ntare rushatsi ntare rugamba je nibaza ko bivangira ku bintu yoba yarakoze yego je ndiko nibaza kuko yaraguye igihugu cyane yarakigwaniye n'ukuri abazungu badukore mu yego aha rero turiko tuja aho umwami yogera ngaha yego dusa n'abahejeje aha rero umwami yogera ngaha n'umwamikazi umwamikazi yarahagarara bakamwoza baramwoza bakamwoza none kumega harabona cyane none habona murabona imisozi yose mubona ngaho hari igihe kwibaza uti none ku mwami yaba ngaha ko hari mu buhungiro kubera iki yaza kogera ngaha nta muntu yari guca inyuma ngo amwicire ngaha iyo misozi yose mubona yari ko abarinzi bari bamucungereye kandi nta matelefone bakoresha nk'ubu muga hari habarinzi bamucungereye ni ukuvuga gaha kugira uhashike washika waciye ku nama mu ntangaro mwirebe niho bashobora gushika ngaha kuko nkajya naberetse umwami yotera akazuba hari ahantu hakomeye cyane aha rero naho umwamikazi n'umwami yogera niyo yari dushe hama rero hariho benshi uvuze uti muri dushe turahabonye muri toilette naho hari muri toilette hari hariya nta kinogo kiriyo guko carazira kikazizwa ko umwami yituma mu kinogo ico gihe umwami yitumye mu kinogo haca haba amapfa yego carazira nta mwami yasho bimbira ikinogo ngo aje mu kinogo carazira wari umuzira haca haba amapfa inzara igatera hamwe n'abantu bahona bagahonobera byari bigoye barasezera tubandanye mwavuze tubandanye ibi biti rero iki nico mwezi gisabo yasize ateye nico mwezi gisabo yasize ateye kuva 1903 ico nazira gifise ico buri zina iki ni cakindi kivamwo impuzu z'igiti umumanda byavana n'impuzu y'igiti igomvye kuvamwo umumanda umuhororo umuhiza n'abandi bavyita ibigabiro uyu n'umumanda mutahagira ngo igiti ngo girafise ibintu byinshi kivura yewe jewe muga ivyo bintu kivura ntavyo nzi hariho abantu benshi baza bakadusaba ati duhe n'akabaru na gatoyi gusa nkabaza none ugiye ni ingwara nyabaki kivura ngoya ngo ni ukuvuga
arabavuga ati iyo umuntu ngo yakanzwe hari abantu benshi bagwara ingwara z'ubukangu akanyumbirana cyangwa agafurutira akama ibintu bakaza bagasaba ngo ikibaru ngo cico giti sinzi rero ivyo bagikoresha ugasanga ngo uwo muntu arakize cyangwa agatwara ngo ibabi ryaco. Okay, twabonye rero ikaburi bayita tutaragira kuri ibi bintu by'ikizungu. Umwamikazi rero avuye ngaha, umwami Mwezi Gisabo yari afise umugore wiwe yitwa Inarukundo. Hama rero yo n'undi mugore oya umugore yabaye ngaha wa Mwezi Gisabo. Hama rero niho babandanije umwamikazi ahava arapfira hiyo mwihigiro. Ageze ahantu mwihigiro atera abandanya. Umwami aca atanga itegeko ati camumurerura mumujane mu gishora muze kumuhambayo. Baca baramurerura uwo mwamikazi Inarukundo. Umugore umwe yakundwa cane mu bagore 23 kuko Mwezi Gisabo afise abagore 23. Oya ni bakeyi, abandi bami barabarenza, niwe yarongoye abagore bake, abandi bami bararenza abo bagore. Muri abo 23 harimwo umugore umwe w'inkundwakazi cane yakundwa, niwe yaje guhambwa ngaha yitwa Inarukundo. Murabona kirya giti ngene gitotahaye rero kirya n'icibutso ca Inarukundo aho bashinguye umugore wa Mwezi Gisabo. Kirya giti Inarukundo kirya nta muntu twemera ko akorako ngo yegere kirya giti, kirya nta benshi rero baraza mwijoro tutararonka umuzamu ngaha baraza mwijoro bakagikurako ibibaru bagatwara, hakaza n'abantu bakure badusaba ngo bakureko ibibaru kuri kirya giti. Muguno musi ni kuvuga igishishwa ca kirya giti. Hajyaho n'icibutso ca Inarukundo aho bamushinguye, kuko kera aho bashinguye umwamikazi baca batera igiti nka kirya. Mugabo umwami ntibamuhamba, umwami bahamba ibisigarira vy'amagufa yiwe. Yabanza gusangukira ahantu hasigaye amagufa gusa. Gusangukira no kugira ni kuvuga umwami apfuye bamushira ahantu hameze nko ku gaserama kajya naberetse hariya, akabora agahera, akabora hagaca amezi n'ayandi akabora agahera. Muga musi yiwe bace bashiraho ubwato bunini, musi y'ico kiziga c'umwami bace bashiraho ubwato bunini. Inyo ziriko zirakoroka zaca zikorokera mu bwato. Muri ubwo bwato bace baza barabushiramwo amata, ntibwabura amata baza barashiramo. Izo nyo harimwo urunyo rumwe rwaca ruvamwo rugakura hama rukitwa isato, arico gituma rwarakura. Murumva ko baza barashirayo amata. Kandi rero kera ibintu ubu bihavuye zikahabwa amata. Ubu rero ibintu bihavuye ubu je nkikiri umwana hari ibintu bita guterekera. Hariho inzoga bazana bita ngo ni inzoga y'isato, ngaha barahatinya ngo hari isato. Ukuvuga rimwe mwariko muravuga ati kubera iki ibintu by'imico n'iki ubu biriko birahaba. Uko ikizungu kiza bagenda baribagira bya bintu bya kera. Hama rero umwami iyo nyo ikuze yaca yitwa yakura gushika kikaba igisato kingana isato nyene urukangano carakura. Kimaze gukura carava muri ubwo bwato kigaca kigenda igaca yitwa isato. Burya rero igikoko biti isato intango n'intango. Muri ko murabaza jewe ndakunda kuja mu manama i Bujumbura atandukanye, tuhahura n'abantu batandukanye, ajya ba Emiri ba Nyamushigwa nkamaro nk'imisi, kuvuga tuvugana ibintu byinshi kahise n'ibindi niko bimeze. Ibintu byo ngaha rero ni birebire. Nukuri wagerageje mutama, ariko je nawagije nabonye hajya imisaraba ngaha hari umuntu yapfiriye ngaha hanze. Uyu ni mutama bita Antime Baranshakaje. Antime gosha yari ku noti. Wari ku noti. Ujya ari ku noti yari data wacu bamwita Andrea. Yari mukuru wa papa uni Antime. Yatumye ingoma zimenyekana apana mu Burundi kwisi nzima. Ubu niwe novuga yuko ari we yari umwami w'ingoma. Niwe yatumye ingoma zimenyekana kwisi. Yapfuye amaze gushika mu bihugu 49. Ibyo yibuka isi yagira imari mu byo yibuka. Bakuzi ba Buja Hits nkuko mwabibonye twari ko biramutama ngaha yagerageje kutusigurira ibintu byinshi cyane yatugiye ariko gamana ya mutama urakoze sana. Deramenye ibintu byinshi nari nzi kuvyere ihu canje, ariko urabona yuko
Kuri ibi rero ni ibintu dutegerezwa gucungera cyane kuko biriko biratakara. Turagenda wabonye uta abantu bariko baribagira akaranga turi mu za donke za fete umva ni kirundi ko kirigira hari n'imvugo ariko urakoresha je ntazi muvuze ati gishegu hari ibishegu ibindi bintu nyene ntazi uvuze umuhimbiri Mutama je ndagushimire cyane ariko naho ndagushimira ni giki ko kirakorwa kugira ibintu bandanye bicungirwa neza cyane kugira mubajije iyi site yego cyane ibintu by'akaranga by'iwacu ni kuvuga nk'iyi site kugira igume icungirwa cyane ubwa mbere Umutama yahambwe ngaha akihari nta by'abazamu muga twebwe gushika uno munsi twaciye turondera abazamu ubwo mwijoro nabo murango kugira ngo hagume hacungerewe kugira ngo ntihagire umuntu ashobore kuza ahagirire nabi na nyaburya mubona ari ibintu by'ikirundi sizabeto z'ikirundi umuntu ashobora kuza n'ikibiritsi akahaturira ni ukuvuga umwanya uwo ari wo wose haguma hacungerewe ni nk'iyo ngiye mu manama barambarira ati za murahacungera nze murigisha ibintu by'ikirundi ngene bimeze ati kuko abana bubu asha ni atari kwerego ati uza wumva umwana wubu akubarira ati umubajije uti agatasi n'impeshi hatangura iki ngo hatangura agasutasi kubera iki kubera wewe abazi yuko ari icayi bagomba niko bimeze rero turabyigisha neza cyane munanjye bakwitana Jenny Oscar wakoze cyane bakoze bavugira iti video zango twafashe umwanya ukwiye kugira turabe mwezi gisabo kugira turabe mwezi gisabo uko yabayeho mwabonye ingene byagenda ibishegu aho byari biba n'ibindi ingoma mwayibonye hari ingoma zibizima z'imyaka 114 iyo myaka siko nzoyishikana yo Imana reba hezagire mwese mwafashe umwanya kuraba kino kiganiro je nitwa Isaac Class behind camera CK tuzosubire mu yandi ma stories yose utibagira kugira subscribe kugira stories zose zigushikire ukuri kwamye Lokinene bye